Nuko rero nshuti bakunzi banywanyi mu bari mu rutegabiri turabaramukije bivanye naho muherereye. Ijwi rero ni Bertrand Kavuki mukoze gutazira Los Santos mu kiganiro cy'uno munsi cyutabonye zakoba yagira umwami Mwezi Gisabo. Nuko rero ku ngoma ya Mwezi Gisabo nta mabi atabonekeye. Muribuka ko ndari rugamba yatanze mu mwaka w'1850 akaba yasize abahungu 14. Muti none abahungu 14 ni bande? Hariho Ndivyariye, Birori na Rwasha bavukana kuri nyina Nziramibango, Ikurubeba, Rubanguka na Ruhiza bavukana kuri Gakura, Usumano na Bijoga ari Mwezi Gisabo bavukana kuri Vyano umwishwa wa Nziramibango. Nyina wa Ndivyariye, Birori na Rwasha. Ico gihe rero Bijoga ari Mwezi Gisabo ngo yarafise nk'imyaka 10 bapfuye kuganduka baca baramwimika. Ico gihe rero ngo yarahagarikiwe na Ndivyariye ari we nawe ngo yaciye aba umurezi wiwe. Twarereye mwene wase wa Mwezi Gisabo nawe nyene amaze kubibona yaciye arahera ararengwa araka kwemera ko Bijoga ari Mwezi Gisabo abo mwami koko ngo ari kuva na kera yari yaremeje ko azoba Samuragwa. None twarereye amaze kutaba umwami hakurikiye iki? Birumvikana yuko hari ikintu cyakurikiye kumbure namwe muri ko mu ntegabiri nico muciye mwibaza ivyakurikiye. Reka mu vyumve mukanya. Twarereye amaze kubona ko Mwezi Gisabo bamwimitse ahagarikiwe na Ndivyariye, abari bamushigikiye baciye bafata imiheto n'amacumu, ibinimba by'umwami byose barabitwara. Ndivyariye nawe ntiyareza amaboko habanamba kuko yaciye ahungishiriza umwami Mwezi Gisabo mu mugamba. Hanyuma ingabo za Rwasha, Birori na Ndivyariye zirakorana, zaciye zitera twarereye bavuga ko zamutsindiye inkondo. Nubu baracavuga mu Kirundi ngo biracitse nk'ivy'inkondo. Mwezi Gisabo rero amaze gushika mu bigero yaciye ngo abona ko Ndivyariye ari wakomeye cyane ndetse arusha n'ububasha umwami wenyene. Nabandi baganwa nka Rwasha na Birori baciye bamusharika cyane. Bamwe mbere bavuga yuko bamwishe, abandi ngo yaciye ahungira mu Bweru be n'abahungu biwe ari bo Nasango, Sempanzi na Bitongore. Ico gihe rero niho ngo amatati y'abatari n'abezi yatangura. Ikindi mwomenya nuko hariho n'intara zatwagwa n'abuzukuru bantare nizo Mwezi yahaye abahungu biwe ari bo Sebudandi, Rugema na Rugera na Ngongo. Imbibe zaho rero batwara nizo zabaye ngo inyenda muvano y'amatati y'indwano z'abazungu n'abatare n'abahungu ba Mwezi. Muti none ni bande bazitwara? Kumbure mukanya ngenda babwira abatwara izo ntara. Ico mumenye nuko mu Bweru hari abahungu bandi Ndivyariye, Nasango mu Buteramo, Sebanane n'umuhungu wiwe Busokoza mu Bwambarangwe, Sempanzi mu Shahozi. Mu mwaka w'1870 niho bagarariza umwami. Yemwe baramugararije nawe yaciye abarwanya bafashijwe n'abandi baganwa bo mu Kuba, Bukakwa, Busoni na Bugufi. Nasango rero yari umukuru wabo bagararije, yahavuye ahungira mu Rwanda. Hanyuma mu Bushi ahava ari yahura hari mu mwaka w'1880. Bimaze kuba umuhungu we Kanogunu afashijwe na mwene wabo Busokoza nibo babandanije iyo ndwano yatevye ikajamwo n'abazungu kuko Kanogunu yishwe n'Abadagi mu mwaka w'1908. Mukanya turaja mu manuko bw'u Burundi. Ko bijanye no mu manuko bw'u Burundi, Busumano mwene nyina wa Mwezi Gisabo yarinze apfa agitwara igihugu ciwe mu mugamba. Rugabe umuhungu wa Rwasha yatwara Umunyambo, Ubututsi n'Ubuyengero, yagumye ari kumwe na Mwezi Gisabo. Abahungu ba Birori nka Mudara, Sebavyeyi na Bitebanyi batwara umumanuko bw'u Burundi. Nabo nyene barabaganwa bafashije rwose umwami atavye kumugarariza bari bafise. Ariko rero ico mwomenye umuhungu wa Mwezi Gisabo Sebudandi niwe yaciye aja kubarwanya
amaze kubarwanya arigarura intara z'ubututsi uburagane ubukurira nimbo aho rero imbo ngo yasize aharaza abahungu biwe aho hari mu mwaka w'1907 nabo abo bahungu biwe hariho uwitwa Hararawe na Ndarishikije. Mu Buyenzi no mu Buyogoma naho nyene hari induru z'abaganwa bagomba kwagura intara zabo mu gusohora abahora aho hose umwami yamara inyuma arwanya bamwe arwanira abandi turetse abo barwanira kwagura aho batwara hariho n'abagumutsi banga umwami bakongera bagatera umudugararo mu gihugu hariho rwerekana birenge mu Bweru bihinda ibanga biroro mu kiyaya ca Rusizi rwoga yari mu kumoso bavuga minwe buragane na bukurira rwoga rero wamutazira rubaga misoso icyatumye bamutazira rubaga misoso nuko hateye yabanza kubagira abantu inka yaba yaranyaze mu kanya mu kurangiza kino kiganiro ico utabonye ngenda bashirira ko agatito. Noko rero twasha kumenyesha abari ko badukurikiranira ku mbuga ngurukana bumenyi baba bari hano mu Burundi canke abari mu migabane isi ine igize isi kuko hari umugabane wa Buraya, umugabane wa Amerika, Australia na Asia, hanyuma umugabane turimo twebwe ni umugabane wa Afrika ngira ngo murazi yuko isi ifise imigabane 5. No kuvuga rero abantu benshi ntibazi gutandukanya umugani n'igitito. Benshi ntibazi kubitandukanya. Bose bakubwira ngo n'umugani ngo n'igitito. Muri kano kanya rero nashimye yuko ndababwira igitito ko muri ubutaha nzobashikiriza umugani nawe kuko mbaye nka wa wundi ngo kurya no kuraza si ukose. Umugani n'igitito muti none bitandukanye hehe? Mu mugani baravuga bati harabaye umuntu akigana inkuru uhejeje kwigana ugaheza uti sije no hahera hohera naka no aho ni mu mugani no mu gitito nuko nyene mugabo rero budasaho buri nuko mu gitito hahora hagera igihe umuntu ashira mu gahogo agahibongoza mbingongoro yanje wa mugore we mbingongoro yanje wa mugore we mucyo mu byumva aho rero mu gitito urahibongoza ugashira mu gahogo mu byumva gute nibidasanzwe. Reka rero ndabashikirize igitito cy'abavukana batatu aho hambere hahise habaye umugabo n'umugore. Uyu mugabo n'umugore barabana bamaze kubana uri kurantega abiri kumbura ashobora kuba waraye ubusa icyo mwomenya urupfu ndigwiga rero rubusa niho rero rwa rupfu rwatwara nyina wabo bana rumaze kumutwara uyo se wabo nawe yarafise amabanga ajejwe ibwami. Hanyuma abo bana bari bakiri bato wa mugabo biramubabaza kubona yabuze umucance wiwe ngaca nongera kubabwira ijambo umucance abantu benshi bararikoresha uko ritari. Umucance ni ujya muntu waciye ince niwe mucance wawe. Tugerageje kubivuga neza kugira ngo mubyumve neza. Aho hambere hahise abakobwa baho hambere hahise bagenda ku rushinga bagenda mu Burundi bakiri isugi. Ugye rero umukobwa waciye ubusugi niwe mucance wawe. Abantu benshi baravuga ngo naka ngo umucance wanaka oya umucance nujya waciye ubusugi niwe mucance wawe. Kubo nibyo byose tuzobigaruka ko mu biganiro byacu byo mu minsi iri imbere. Hama rero wa mugabo arabazwa n'urupfu rw'umucance wiwe araba abana batatu yamusigiye. Abana batatu barabana babiri barabakobwa umwe yitwa Zuba uwundi yitwa Kwezi umuhungu yitwa Kimota Bugabo. Hama rero wa mugabo kubwo yarafise amabanga ajejwe ibwami yaciye yigira inama yo kuzana uwundi mugore ashobora kumufasha kurera abo bana batatu. Niho rero wa mugabo yaronka umuntu ashobora kumufasha kurera abo bana amubwiza ukuri aho usanga muri kubu umusore cyangwa umugabo amaze kwahukana inshuro 8 agenda akoresha avuga yuko akiri umusore ariko wewe yamubwije ukuri ati jewe narapfakaye umufasha wanje umucance wanje yansigiye abana batatu atero nshaka yuko umfasha kubarera. Wa muguru uti nukuri ndiwovyara ngo nige yaramwemereye
aramuzana, amaze kumuzana barabana. Mu ntango wa mugore abo bana biwe yarabakunda neza cyane, ndacu yabima eka yabafata nyene nk'abo yivyariye. Ariko buko buca hagiye buraca bugacana yandi, harageze igihe wa mugore aravyara abana biwiwe. Umwana wa mbere ngo yaravutse, rwa rukundo yarafise kuri bamwe batatu rwarapungutse. Yego ni nkuru yimva rwarapungutse. Rumaze gupunguka wa mugabo akava ibwami agataha aho hari mu ntango ntibwari bwapunguke, agasanga abana bimeze neza. Mugabo rero harageze igihe wa mugore yenyuza mu gukora ikibi, arenyuza mu gukora ikibi, akorera ikibi babana badatana mu ndagana. Murazi yuko ari amashiga, erega burya amashiga 3 niyo yarika ukongera ugacumba atangorane n'imwe. Mugabo aramashiga 2 kugira ngo cumbe, sinzi ko byo gushobokera. Hama rero babana niko baguma bakura, bahaguma babona ukuntu iyo mukasa batera ingorane. Hama rero umukobwa umwe yitwa Zuba arabakoranya, agira akanama k'umuryango, aravuga ati nukuri murabona yuko tugowe, icyo no basaba rero nagomba dute twomoke uyu mukadata tumusige hano. Wa muhungu kimoto mugabo ati hibambe, bati jewe sindota ngenda, ati mbega nk'ubu data yopfa ubuzotorane cy'umuninde. Baba kobwa babiri ati rero we kuvyanse twe turigiriye, baciye bigira. Mugabo ico bakoze, hari inkongoro baharanweramwe amata, baca barayimusigira. Bamaze kuyimusigira wa muhungu yagumye ngaho, hajye kwihangana gufisa aho kugera. Nawe nyene harageze igihe abona yuko yabangamiwe, aca yigira inama kugira ngo yomoke. Yaciye yomoka, ariko rero amaze komoka bashika ibibo bari bagiye imbere y'igihe, bari bagize amahirwe, bari babayeho mu buzima bwiza. Hama wa muhungu kimota bugabo nawe aca aromoka. Mugabo yagiye afise ya nkongoro, aragenda. Burira bumaze kwira acashika kumuhana, arahamagara araramutsa. Aramukije ashika kumuhana haba Mutama, arashika tabo kwa Mutama muduhe timurahawe ikaze. Wa muhungu kimota bugabo aca arigana ivyiwe, ati jewe nahora mbana n'abashikanje, twebwe twari turezwe na mukadata, aturi mukadata yaraturi araturumanga, ati kimbabaza nuko bashikanje bamwe ngo twomoke nkanga. Ati ubu rero ndiko ndagenda ndabarondera, ati cyo nashaka muntu w'Imana mumpa indaro, ati hanyuma iyi nkongoro nzoca ndayibaha nje nikomereza urugendo. Wa Mutama amaze kubona ya nkongoro vyamuguye neza, aca aramusasira, aramufungurira. Aho hambere hahise hariho n'inzoga z'ubuki, kanyene arashoza n'inzoga y'ubuki, byari ibintu by'amateka. Wa muhungu araryama, bukeye acabwira wa Mutama ati muta ngira mbandanye urugendo, ati mugabo rero nagomba yuko mumpa ya nkongoro. Wa Mutama ati gasukiyo, ati we ntiwabuze yuko uvyuka ugenda hanyuma ukashibandaniriza urugendo. Wa muhungu ati Mutama siwe wabigize, mbiyo nkongoro nikomereza urugendo. Hanyuma wa Mutama araraka yigumira ngaho. Wa muhungu acashira mugabo avuga ati mbi nkongoro yanje wa mugabo we, mbi nkongoro yanje wa mugabo we, mushikanje Zuba sinzi iyo yagiye, mushikanje Kwezi sinzi iyo yagiye, mbi nkongoro yanje wa mugabo we. Wa mugabo yumvise ukuntu yikoze mu gahogo, aca yumva intuntu n'umubabaro. Icyo yakoze yaciye afata ya nkongoro aca arayimuha, ati niwikomereza urugendo uzogwa imbere. Wa muhungu yarabandanije urugendo, ashitse imbere bwarongeye kwira, aca asaba indaro. Kuri iyo munsi rero yaciye yisaba ku Mutamakazi kuri mu mugwi gitsina gore, aravuga ati mufasa, ati je buranyiriye, ati ndiko ndakomeza urugendo, ati nagomba mumpa indaro, hanyuma binashobotse mu mfungurire nshoze, ati hanyuma ejo mu gatondo nikomereza urugendo, ati namwe muko bashimira nzoca ndabaha ino nkongoro muyisigarane. Wa mu bibi abonye ya nkongoro ati sindayigisha pe, yaramusasiye, aramufungurira, aranwa, eka ibintu by'amateka. Wa muhungu mbere aca ariryamira, amaze kwiryamira ndetse no mwijuru mu guhema, ngira n'abari ku birometero 5 barumva ukuntu yahema.
iyo tuvuze guhema yahema acishije epfo kubera hajya ngo uhivye ndasobwa n'umugani. Kandi naho hambere hahise abavyeyi baranezerezwa no kumva abana iyo bagaburiye abana baranezerezwa no kumva mu gicugu abana bari kubahema bacishije epfo. Muri ico gihe abavyeyi baca bigamba bavuga bati twagaburiye neza abana. Abana abavyeyi baho hambere hahise byarabanezereza cyane. Mugabo bumvise abana baba badahemye bacishije epfo kandi babafunguriye nivyabagwa neza. Oya nivyabagwa neza. Wari umugenzo waho hambere hahise. Twagerageje kubivuga dukoresha imvugo mbabarira amatwi hajya ngo utazi kirundi akirundwamo. Hama rero bukeye wa musore ati mufaso ngira nkomeze urugendo mpa ya nkongoro ngende. Atego mpa ya nkongoro. Wa mufaso nati muhungu aturanguye mu bingo ati we ntiwabuze yuko ndagufungurira. Hama bukeye ukacikomereza urugendo ukagenda. Wa mugateka ati mpiyo nkongoro yanje. Wa mutamakazi ati nukuri shakurire n'imvura igwe ntayo ndaguha. Wa muhungu ntiyabitebeje yaciye ashira mu gaho agira ati mbingongoro yanje wa mugore we mbingongoro yanje wa mugore we mushikanje zuba sinzi iyo yagiye mushikanje kwezi sinzi iyo yagiye. Wa mugore yumvise ashize mu gahogo muri ubwo buryo yaciye yumva intuntu n'umubabaro. Oh la la arababara mu kumva ukuntu uyo musore ariko ashira mu gahogo. Hama wa mufasoni yaciye afata ya nkongoro arayimuha ati niwigire uzogwa imbere. Wa musore yaciye akomeza urugendo na ya nkongoro aragenda. Uwundi munsi ugira gatatu burira bumaze kwira aca agenda gusaba indaro kwa mushikiwe atazi yuko ari kwa mushikiwe. Urumva abantu b'Imana aca arashika arabwira zuba ati mufaso jewe ndiko nkomeza urugendo mwomba indaro nkaryama bugace jo nkakomeza urugendo mukazusha musigara nino nkongoro. Zuba ati nukuri nta kibazo erega yaramusasiye aramufungurira aranwa. Mu gatondo abyutse acabwira mwe zuba atazi ko ari mushiko ati mufaso mpa ya nkongoro nkomeza urugendo. Zuba ati gasukiyo genda yugenda ati we ntiwabuze yuko nzoyisigarana aruko nzoca ndayisigarana ukashiko wikomereza urugendo. Wa mugateka wanka wemera urampa inkongoro yanje ntiyabitebeje yaciye ashira mu gaho agira ati mbingongoro yanje wa mugore we mbingongoro yanje wa mugore we mushikanje zuba sinzi iyo yagiye mushikanje kwezi sinzi iyo yagiye. Erega umwe zuba byumvise umutima ugasiba ati kwa. Hanyuma umwe zuba abyumvise bimutera amakenga. Icyo yakoze yaciye atuma ko mutoyi wiwe kwezi kuko aho yaba hari hegereye aho zuba yaba. Acha tuma umusuku wiwe atigera nzupamagarire mwene wacu mwene wabacaraza ati jiwe ngombo umfashe kumviriza bino bintu. Ati umusore yaje ngahambwira yuko ari ku rugendo ansaba yuko no mufungurira hanyuma bukeye akaca komeza urugendo kansigira ino nkongoro none ariko arayinsaba ivyo ambwira nabyo numva. Hanyuma kweza ati wa musore we namaki ati jewe ntimumbwire byinshi mpa inkongoro yanje nkomeza urugendo nta bindi. Bose bararaka bati genda canke ugume ngaho. Hanyuma wa musore kimota bugabo ntiyabitebeje yaciye ashira mu gahoga agira ati mbingongoro yanje wa mugore we mushikanje zuba sinzi iyo yagiye mushikanje kwezi sinzi iyo yagiye mbingongoro yanje wa mugore we. Hanyuma zuba ati ubuse umwe musaza wacu mu kubivuga barongoreranira ati ubuse umwe musaza wacu ati yo zuba avuga no wahehe ati ubwo bariko aravuga wewe ati yo kwezi avuga yo ari jewe. Baca baramubaza wa muhungu ati none muhungu wewe witwa nde? Ati je nitwa Kimota Bugabo. Zuba na kwezi baciye barabara mu maso baca babibuka mu gusaza wabo yitwa Kimota Bugabo. Mugabo ico gihe bahunga bomoka yarakira umusore yakira umwana nyene atwaririje. Hanyuma bati none uvuye hehe? Arahavuga ahavuye. Ati byagenze gute? Ati jewe nari mfise abavyeyi. Ati n'umufise umuvyeyi umwe. Ati mama yarapfuye. Mama maze gupfa data yarafise amabanga yarajejwe bwami. Hanyuma acagenda kuzana undi mugore ngo aturere. Ati kimbabaza nuko bashikanje zuba na kwezi bambwiye ngo twomoke.
nanje ndarahera ndarengwa ati kandi iyo nomuka aya makuba yose ntayo nari kubona ati ico gihe nitwaza mvuga yuko ari je nzofata ijambo ari je nzofata icumu mu gihe data atazoba kiriho ati none na jewe nomose n'iryo cumu rya data atajyo mfashe ati kuko na data arabaho ariho ati none vyagenze gute ati ko niko vyagenze ati none kugenda hehe ati je ndiko ndarondera bashiki banje Zuba na Kwezi iyo bagiye hanyuma baba kobwa Zuba na Kwezi aho bari babaye mu buzima bwiza Imana yari yabateye iteka baratera imbere hanyuma Zuba cabwira Kimotoboga bati aha rero wamaze gushika ati jewe ndi Zuba ati uyu nawe ni Kwezi baciye rero bagwana munda bamaze kugwana munda bati Imana ishimwe impundu ziravuzwa hama rero wa muhungu Kimotobogabo acava muri izo ngorane bigenze uko icyo bamukoreye rero Kimotobogabo yarageze kurushinga Zuba yaciye amwubakira inzu hanyuma iyo ngara namukwera Kwezi nawe acamuha ububande 10 bw'inka eka ndetse acamuha nabungere kugira ngo baze baraziragira Kimotobogabo rero acava muri ako kangaratete acava muri aya makuba muri ayo marushwa yarafise uburemere kumbura nk'imifuko 70 isima aciratunga aratunganirwa sijire no hahera hohera abo bose bafise imico n'imigenzo nk'iyuwo mugore hohera bamukase b'abantu benshi hohera eka abo bantu bose usanga baterana ingorane hirya no hino mu bitandukanye nuko rero igitito naye nabateguriye kikaba kigarukiye nga mukanya rero nyanababwira inyigisho twokuramwo inyigisho ziri muri ico gitito mejeje kubashikiriza ngira ngo muraje kumviriza igitito ca Zuba Kwezi na Kimotobogabo rero inyigisho ziri muri ico gitito ni nyinshi ngira naho nohera kuri no saha wori rishika mwijuru ntaraheza kuzivuga arena nashaka kuvundira urugohe bamukase b'abantu kubera iki mwebwe bamukase b'abantu benshi mutemera mudakunda abana musanze mu rugo biva kuki ico ni kibazo ndababajije kumboraho muri ya migabane 5 gizisi ndazi ko bibuzuyemwo muca mwihinyisho kubera iki abana musanze mu rugo mumaze kuvyara abanyu muca mubafata nabi ngaca ngaruka burya ngo kari mu mpene niko kari no mu ntama hariho n'abana batashobora kwizera bamukase babo bakitwaza bavuga ngo uyu si mama yatuvyaye ukaca usanga ntibakora umwana nawe n'ugukora udukorwa twimuhira kubera iki mu buzi butandukanye usanga hari abakoresha bamwe usanga bemera bafise aho bakunda abandi ntibabakunde ugasanga abo usanze mu kazi ntubakunze ugasanga abo wizaniye nibukunze aho umwe wese bivanye n'ahari aca yiha inyishu ariko icyo mwomenya mumenye yuko uwa mbere yabaye uwa nyuma abo wa mbere kandi siko bizokwama biri bantu b'Imana nuko rero inshuti bakunzi mwari muduteza abiri ni kuri ico gitito turangirije ku kiganiro ico utabonye reka shimire bo mwese mubandanya mu ntegabiri ndetse munkurikirana no ku masanamu Dora ntawumvukiye mukunze gutaza Radio Santos nije nama nakibateguriye nkongera nkakibashikiriza no kunsamirizi Indundi Culture ubutaha nzoba yagira umuzo w'abazungu mubandanye muroranirwa murakoze